Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu bwakeye neza. Radiyo Ijwi ry'Amerika irumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 25, 31 na 41, naho mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Uwa gatandatu muhire mwe mwese banywanyi bacu. Amakuru ni ku rupfu rwa Alexei Navalny waruhanganye n'ubutegetsi bwa President Vladimir Putin w'Uburusiya. Ikindi kandi amatsinda y'amakipe azakina irushanwa ry'umukino w'intoki ryitwa BAL muri Afurika yatangajwe. Turabagezaho kandi n'ikiganiro iwanyu mu ntara n'ikiganiro cy'umuziki. Ikaze kuri radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika, muri kumwe na Thomas Kamilindi. Amakuru. Mu Burusiya, Alexei Navalny yarayapfuye, yaguye muri gereza. Usibye kuba umunyapolitiki, yari n'imirimbanyi y'uburenganzira n'ubwisanzure utavugaga rumwe n'ubutegetsi bwa President Vladimir Putin. Temistokle Mutijima duhe inkuru irambuye. Bwana Alexei Navalny yari impirimbanyi yiyemeje kurwanya ruswa ivugwa mu nzego z'ubutegetsi bwa Perezida Vladimir Putin, ndetse yatangije imyigaragambyo simusiga yo kwamagana ubwo butegetsi. Urwego rushinzwe amagereza mu Burusiya rwatangaje ko kuri wa gatanu yumvise atameze neza nyuma ya siporo, ndetse ahita atakaza ubwenge. Abategetsi b'uru rwego bavuze ko imbangukiragutabara ambulance yahageze, bagerageza kumugarurira ubuzima ariko biranga arapfa. Umuvugizi wa perezidansi y'Uburusiya Dmitry Peskov yavuze ko Perezida Putin yamenyeshejwe iby'uru rupfu rwa Navalny, kandi urwego rushinzwe amagereza ruza gusuzuma iby'uru rupfu rwe hakurikijwe inzira ziteganywa n'amategeko. Umuvugizi wa Navalny, Madamu Kira Yarmish, abinyujije ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, yavuze ko itsinda ry'uyu munyapolitiki ryari ritarabona amakuru yemeza iby'uru rupfu. Yongeraho ko umunyamategeko we ari mu nzira yerekeza mu mujyi yari afungiyemo. Ni mu gihe Visi Perezida w'Amerika Kamala Harris mu nama yiga ku mutekano arimo Munich mu Budage yatangaje ko aya makuru abaye ari impamo ubutegetsi bw'Uburusiya aribwo bwaba buri inyuma y'uru rupfu. Yagize ati, tumaze twese kubona amakuru ko Alexei Navalny yaba yapfiriye mu Burusiya. Iyi birumvikana ni inkuru mbi turimo kugerageza kumenya neza. Nifatanije mu kababaro n'umuryango we, harimo n'umugore we Yulia turi kumwe none. Kandi biramutse byemejwe, iki kiraba ari ikindi kimenyetso cy'ubugome ndengakamere bwa Putin. Icyo batubwira cyose mubimenye neza, Uburusiya nibwo bubiri inyuma. Navalny yarafunzwe kuva mu kwa mbere kwa 2021 ubwo yasubiraga i Moscow nyuma yo kwivuriza mu Budage uburozi yari yararozwe. Yavugaga ko Kremlin, ni ukuvuga perezidansi y'Uburusiya, ariyo yari ibiri inyuma. Mbere y'uko atabwa muri yombi, yaharaniraga kurwanya ruswa yamunze inzego za leta, ndetse yateguye imyigaragambyo ikomeye yo kwamagana ubutegetsi bw'Uburusiya, kandi yaniyamamarije imyanya mu butegetsi. Nyuma yaho yakatiwe ibihano n'inkiko ubugira gatatu, ariko ibyo byose yarabihakanye, avuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki. Nyuma gato y'uko urupfu rwa Navalny rutangajwe, ikinyamakuru Sota cyo mu Burusiya kibinyujije ku muyoboro wacyo ku mbuga nkoranyambaga cyasangije amashusho y'uyu munyapolitiki bivugwa ko yafashwe ejo hashize ubwo yari mu rukiko. Muri ayo mashusho Navalny agaragara ahagaze kandi aseka, atebya n'umucamanza. Mu kwezi kwa 12 nibwo Navalny yimuwe muri gereza iri rwagati mu Burusiya, ajyanwa mu yindi gereza icunzwe kurusha izindi mu gihugu, iherereye hejuru y'umurongo mbariro wa nyuma usatira impera y'isi ya ruguru, Arctic Circle. Abamushyigikiye bamaganye uko kwimurirwa mu mujyi wa Karp uri mu birometero birenga 1900 mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Moscow, ibyo bafashe nk'ukundi kugerageza gucecekesha Navalny. Mu Burusiya buyobowe na Putin, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakunze gucika intege biturutse ku makimbirane hagati y'amatsinda, cyangwa se bagahunga nyuma yo gufungwa, kugerageza kurogwa, cyangwa se irindi kandamizwa rikabije. Nyamara Navalny we yarushagaho gukomera, ndetse agera ku isonga y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi binyuze mu muhate we n'uburyo yari asobanukiwe neza ukuntu imbuga nkoranyambaga zafasha mu kugamburuza inigwa ubutegetsi bukorera ibitangazamakuru byigenga. Yahuye na buri ngorane, byaba ibitero yagabwagaho, gufungwa, cyangwa se amarozi mu rugamba rwe yarwananaga ubwitange bwinshi, ahanganye n'akaga kenshi. Ibyo ni nabyo byamuteye gufata icyemezo cyo kuva mu Budage agasubira mu Burusiya, bimuviramo gufungwa. Ubwo Perezida Putin yoherezaga ingabo gutera Ukraine mu kwa kabiri kwa 2022, Navalny yamaganye intambara yivuye inyuma, abinyujije ku mbuga nkoranyambaga aho yari ari muri gereza, ndetse no mu gihe yabaga yitabiriye amaburanisha mu rukiko.
Mu kwezi kwa gatatu kwa 2023 filime imbarankuru yiswe na Varini igaruka ku buzima bwe, uburyo yari agiye guhitanwa n'uburozi n'uko yasubiye i Moscou, yatsinda igihembo cya Oscar nka filime imbarankuru yahize izindi. Mu kwakira iki gihembo, David Roa wayoboye iyi filimi yagize ati, Alexei, isi yose ntiyibagiye ubutumwa bwawe bw'ingirakamaro kuri twe twese. Ntitugomba gutinya guhangara abanyagitugu n'ubutegetsi bw'igitugu aho buhingutse umutwe hose. Bwana Alexei Navalny yavukiye Butin, agace kari mu birometero 40 uvuye i Moscou, mu kwa gatandatu k'1976. Mu 1998 yabonye impamyabumenyi ya kaminuza mu by'amategeko yavanye kuri kaminuza yitwa People's Friendship University mu Burusiya. Mu 2010 yitabiriye amahugurwa nkarishyabwenge kuri kaminuza ya Yari muri Amerika. Asize umugore n'abana 2, umuhungu n'umukobwa. Radio Ijwi ry'Amerika, amatsinda y'amakipe azitabira irushanwa ry'umupira w'intoki wa basketball ku mugabane wa Afurika yatangajwe. Iri rushanwa rigiye kuba ku nshuro ya 4, rizatangira mu kwezi gutaha kwa gatatu. Edi Rwema tubwira amakipe azaba ririmo. Kuri uyu wa 4 nibwo habaye tombola yo gushyira mu matsinda amakipe 12 yabonye tiki yo kuzakina imikino yo muri za konferanse ya Basketball Africa League. Ayo makipe yagabanijwe mu matsinda 3 akazakinira mu bihugu 3. Imikino ya nyuma izabera i Kigali mu Rwanda mu kwezi kwa gatanu. Imikino yo muri konferanse ya Kalahari izakinirwa mu mujyi wa Pretoria igizwe n'amakipe Cape Town Tigers yo muri Afurika y'Epfo, First Union Sport y'Iraba muri Maroc. Iyi ni ku nshuro ya mbere yitabiriye aya marushanwa. Petro do Rwanda yo muri Angola na Dinamo yo mu Burundi. Imikino muri iyi konferanse izaba guhera tariki ya 9 kugeza ku ya 17 z'ukwezi kwa gatatu. Imikino yo muri konferanse ya Nil yo izakinirwa mu mujyi wa Cairo muri Misiri. Iyo yo igizwe n'amakipe Al Ahly yo muri Misiri ari nayo ifite iki gikombe. Al Ahly Li yo muri Libya yitabiriye bwa mbere imikino ya konferanse. Bangi yo muri Repubulika ya Centrafrique na City Oilers yo muri Uganda. Imikino muri iyi konferanse izaba guhera tariki ya 19 kugeza ku ya 27 y'ukwezi kwa gatatu. Konferansi ya gatatu ari nayo ya nyuma ni Sahara, izabera i Dakar muri Senegal. Iyi irimo AS Douane yo muri Senegal, Rivers Hoopers yo muri Nigeria, US Monastir yo muri Tunisia na APR Basketball Club yo mu Rwanda izaba iserutse ku nshuro ya mbere. Imikino muri iri tsinda izaba guhera tariki ya 4 kugeza ku 12 ukwezi kwa 4. Ibi bivuze ko akarere k'ibiyaga bigari gahagarariwe n'amakipe 3 ariyo City Oilers yo muri Uganda, APR Basketball Club yo mu Rwanda na Dinamo yo mu Burundi. Navuganye na Bwana Yves Nzeyimana, umuyobozi wa tekinike mu ikipe Dinamo, mubaza uko biteguye iri rushanwa dore ko ari ubwa mbere barigiyemo. Twabyakiranye umunezero cyane, twari twabirondeye, wahure yuko twari twagerageje kurondera abakinnyi bakomeye, twari twiteguye kabisa kugira dushobore gushika kure, ndetse n'ubunye akaba ari byo turiko turarondera kugira dushobore kumenyekanisha Burundi muri Afurika mu rukino rwa basket. Dinamo Basketball Club iri mu itsinda rizakinira muri konferansi yiswe Kalahari. Ni ku nshuro ya mbere iyi konferanse igiye kuba. Imikino yanyu izabera kuri arena ya Sunbeat iri mu mujyi wa Pretoria mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Ukurikije uko ubona aya makipe muzahigana, aya makipe murayabona gute? Nk'uko mubivuze, amakipe asanzwe akomeye kuko urinze uba muri 12 muri Afurika urumva yuko utaba woroshe, ariko natwe turiko turagerageza uburyo bwose kugira natwe dushobore kuja guhangana n'ivyo bihugu bisanzwe turi kumwe muri groupe. Muri ibyo bihugu muri kumwe muri iryo tsinda ryanyu, mwebwe na Fudoraba ni mwebwe bashya. Amakipe Cape Town Tigers na Petro do Rwanda amaze igihe akina muri iri rushanwa. Ni iki murimo gukora kugira ngo mwubake ikipe yanyu muzajye guhatana guhera itariki ya 9 z'ukwezi kwa gatatu mwiteguye neza? Nk'uko dusanzwe tubizi, ikipe uvuze za mbere zitaje amahiganwa, mugabo natwe twaragerageje kurondera abakinnyi basanzwe bafise ivo hejuru bamenyereye amahiganwa nayo kugira dushobore kuja guhangana nabo, natwe tubereke yuko hariyo igihugu gifise ekipe nziza kandi ishobora guseruka. Tugira ubwoba kubera ari bwa mbere kuko
nabo imbere y'uko bahashika baragiye inshuro ya mbere. Natwe nitwajya mu nshuro ya mbere tuzogerageza kwerekana yuko dufite basikete ya karita. Bwana Nzeyimana, kujya muri aya marushanwa cyane cyane iyo bigeze muri za konferanse bisaba uburyo, bisaba ubushobozi. Mwebwe nk'ikipe muhagaze gute? Ubwo buryo murabufite? Nk'uko bisanzwe bihari, turi muri faze aho fata mu mugongo ama ekipe yashitse kuri ico gice. Rero nibaza yuko naho buryo butegera bukwira, turagerageza gutereza hirya hino kugira turabe yuko twuyitaba atangorane n'imwe tugize. Bwana Nzeyimana, umuyobozi wa tekinike mu ikipe Dinamo ya basketball mu gihugu cy'u Burundi, ndagushimiye cyane ku bw'akanyu uhaye Ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire. Murakoze namwe. Mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikire no kuri YouTube na Facebook kuri VOA Radio yacu. Uyu noneho ni wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi ry'Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Ibiro by'insigarira y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha byashyiriweho u Rwanda biri Kigali biratangaza ko bizafunga mu kwezi kwa munani uyu mwaka. Greffier w'ibyo biro Abubakar Retambadu yabwiye radio y'Ubufaransa RFI ko nyuma y'ihagarikwa ry'urubanza rwa Felicien Kabuga nta anketi zigikorwa, agasanga nta mpamvu yo gukomeza kugira ibiro i Kigali. Abandi banyarwanda bagishakishwa nibaboneka bazahabwa ubutabera bw'u Rwanda. Ubushinjacyaha bwa Canada bwatangiye gukora kuva mu cyumweru gishize iperereza ku mupolisi wa Canada witwa Erinda Tuje ukomoka mu Rwanda, bumukekaho kwibira leta y'u Rwanda amabanga ya polisi ya Canada. Bamwe mu banyarwanda baba muri Canada baravuga ko bishobora kubaha agahenge. David Himbara wahoje ari umunyamabanga wihariye wa Perezida Paul Kagame w'u Rwanda aravuga uko yabyakiriye. Nabyakiriye neza cyane kuko ibi bintu duhora tubibwira leta ya Canada ko na polisi ko badukurikirana bakaduha intimidation n'ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko hari nubwo na case yanjye yabaye investigated, yakozweho iperereza, ariko polisi yanga gutanga results ya investigation yabo. None rero kubera kuba ibingibi bimenyekanye, turibwira ko noneho Canada, leta ya Canada ifata nk'ibintu bikomeye nyine ikabihagarika bakaduha amahoro. Kuba polisi ya Canada yarakoze iperereza kugira ngo imenye niba hari abakugendaho ariko ntigire ikitangaza, ubona byaratewe n'iki? Uko babisobanuye baravuze ngo investigation iracyariho, ngo nyine ntabwo bashobora kumpa details zayo kuko biracyari confidential, ngo nibarangiza investigations nibwo bazabimpa. Ariko rero iyo leta yabo bayimpaye muri 2019 kandi ubu ngubu turi muri 2024. Ni ukuvuga ko kuva mu mwaka wa 2019 kugeza mu mwaka wa 2024 hashize hafi imyaka 5 ntacyo baragusubiza. Ntacyo baransubiza. So rero kuba rero ibingibi byasohotse biradufasha nyine kuko birerekana ko ibyo tuvuga ari byo, ko leta ya Canada none igomba kubifatanya seriously ikabihagarika. Ariko se muri icyo gihe bakoraga iperereza hari uburyo bashyizeho bwo kurinda umutekano wawe? Nta na gato namba no. Wigeze ubisaba? Nigeze mbisaba. Ubwa mbere nkiva mu Rwanda nkasubira Canada, leta iriho niyo byumvaga cyane impa na protection, ariko nyuma nagiye South Africa. No, South Africa ngarutse Canada isanga leta barahinduye. Iyi ngiyi ya Prime Minister Trudeau bo nibyo bari barampaye, iriya leta ya mbere yari yampaye babivanaho kuko usanga bafite ubushuti n'u Rwanda n'ibintu nk'ibyo. Ariko rero kuko nabivuze, kuba leta ya Canada iyi ngiyi yari yiboneye biduha kare yuko nyine bagiye kubisorting out.
ariko se mu buzima bwawe bwa buri munsi uko ugenda aho ugenda wigengesera, ugenda utinya, wumva umutekano wawe utuzuye? Oh my God, ubu ngubu n'amazu nabagamo narabigurishije kugira ngo badetresitinga homba. No mu Rwanda bajyaga bandika homba, ibyo byose nabivuyemo. ubu ngubu nagiye mu za kondo zifite nka 24 hour security, ntaho njya nijoro, nta bantu bansura, cyane cyane abanyarwanda. nowe mbese mba ndi nk'umufungwa. David Himbara, umunyakanada ukomoka mu Rwanda, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Mukomeje kumva radiyo y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, santere ya Sake iri mu birometero hafi 20 mu burengerazuba bwa Goma isigayemo abiyemeje gufasha ingabo za leta. Abandi bari bahatuye barahunze. Inkuru irambuye Jemishu kandi bakomera. Tuvuye Goma tugana muri santere ya Sake kuri uyu wa kane, twahuye n'abaturage batangiye guhunga mu ijoro ryo kuwa gatatu, aho bari bakomeje guterwa ubwoba ko barwanyi ba M23 bashobora kwigarurira iyo santere. Ikindi kigaragara nuko kuva mu mujyi wa Goma kugera muri Sake unyuze muri parike y'Ibirunga hari huzuyemo ingabo nyinshi za FARDC, ubona ko ziteguye urugamba. Ku muhanda ugana Nzulo mbere yo kwinjira muri santere ya Sake, twabonye imbunda nini za FARDC zitera ibibombe bisakuza cyane zibyerekeza mu misozi ya Madimba na Turazantene, ahakekwa kuba hari position za M23. Mu gace ka Mubambiro kari mu birometero 2 haracyagaragaramo abaturage biganjemo abari barahunze imirwano baturutse mu duce twa Shasha. Benshi muri bo bagaragaza ubwoba n'impungenge. Madamu Sifa Zawadi ni umugore w'imyaka 28 muri bo twavuganye. Naturutse ikaruba ku Gashanga, nirukishasha naho ngeze no birakubise. Nikubise igoma ya turu ya mbere biracanga, mbona amayisha kikomagarana, ndavuga basireka nje kupfira Isake. Abandi barapfira, nanjye niho ndapfira. Ariko turi kusaba abayobozi turebe kundu batuteteye no ndambarisire, dusubire iwacu, dusubire mu byacu byo twavuyemo. Twinjira muri Sake nyirizina, nta moto n'imwe twabonye hagati muri iyi santere. Gusa ikigaragara ni abasore bishyize hamwe n'ingabo za Congo FARDC bavuga ko bagomba gutahiriza umugozi umwe mu kurwanya M23. Aba bambaye imyenda ya gisivile, ariko nta mbunda cyangwa ibikoresho ibyo ari byo byose bya gisirikare bafite. Gusa bavuga kuko byagenda kose bagomba kurinda santere ya Sake. Ngewe ndi hano Sake kandi ntabwo nzahava niyo byagenda bite. Intambara iri kuba, ariko iki gihugu ntabwo twese twagihunga, cyasigarana bande none tugiye twese. Urubyiruko ahangaha twiyemeje kujya inyuma ya FARDC kandi tuzarwanira iki gihugu. Ntabwo twava ahangaha, tuziyemeza dupfira iki gihugu rwose. Ibintu bimeze nabi nibyo, kandi M23 iri kutwereka yuko ishaka gufata Sake. None twebwe nk'abasore twiyemeje kuguma ahangaha, tuzarwana nabo kugeza intambara irangiye. Nibitunanira nabwo guverinoma n'izabiri kureba. Hagati aho ubuyobozi bw'ingabo za SADC bwatangaje ko abasirikare bayo 2 bahitanywe n'igisasu ku munsi wa gatatu, abandi 3 bagakomereka cyane. Aba basirikare biciwe mu birindiro byabo biri mu gace ka Mubambiro hafi ya Sake, ahahoze hari iby'ingabo za yase zasoje manda yazo. Twavuganye na bamwe mu batuye muri aka gace ku birebana n'urupfu rwabo. Uyu ni Emmanuel Ribera. Ni intambara kandi umutwe wa M23 ukaba uri hafi yaho ibirindiro by'ingabo za SADC biri. Urebye nka Bambiro, ukareba n'imisozi yo M23 irimo, biroroshe cyane uburyo M23 yafata birabi bombe ikaba yabituma mu burindiro bya SADC. Tukaba tubona yuko ari nk'ubushotoranyi yaba ishatse. Naho Etienne Kambale, umwe mu bayobozi ba societe civile hano Goma, avuga ko kuba umusirikare waje mu butumwa bw'amahoro yicwa nta gitangaje kirimo kuko ari ku rugamba. Ingabo za SADC zifite inshingano yo kurinda abanyagihugu nk'uko biri mu masezerano bagiranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuba rero hari umusirikare wa
wabo umwe cyangwa babiri bapfuye abandi bagakomereka. Ibyo twe tubona ko ari ibintu bisanzwe kuko baje ku Rwanda, ntabwo baje kuba ba mukerarugendo nk'uko yase yari imeze, ahubwo nibakora ibishoboka byose kugira iyi ntambara ishyire, kuko na FARDC nabo bapfa ari benshi cyane. Mu by'ukuri njye mbona bagakwiye gukora ibishoboka byose bagafasha Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uretse iri tangazo rya SADC ryasohowe, nta bindi bisobanuro byatanzwe. Jimmy Shukurani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Isake muri teritwari ya Masisi. bakunze baradijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice birindwi. Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8. Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4. Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Mu Burundi, guhohotera abategarugori bifite ingaruka ku mutekano n'ubukungu mu miryango mu ntara ya Ruyigi. Inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika ifatanije n'inshuti zayo mu Burundi, muragezwaho na Thierry Vendayishimiye. Bakubwira ati wowe ibi byose we nta na kimwe ubyega ko nta na kimwe birabako. Umukenyezi ku mutumbi wacu arakubitwa, gahohoterwa ku mutima no ku mubiri. Abo n'abakenyezi bo mu ntara ya Ruyigi bashikiriza ko hakiri abakenyezi bagihohoterwa nabo bubakanye mu mitumba itandukanye y'iyo ntara. Aba bakenyezi Ijwi ry'Amerika ryasanze ku mitumba ya Nyarunazi, Nunda, Mubavu n'iyindi yo mu makomine agize iyo ntara batumenyesheje ko guhohotera umukenyezi mu buryo butandukanye bufatiye ku migenzo bicibonekeza mu kibano. Hari ihohoterwa, kutagira ijambo mu itungo ryo mu rugo cyangwa kutagira ububasha bwo kuja mu nzego zifata ingingo. Hariho n'ibijanye no guharikwa nabijya byo kurenga ibigo. Umukenyezi ku mutumbi wacu arakubitwa, gahohoterwa ku mutima no ku mubiri. Ibyo byose ngo bikaba biterwa n'akaboregwe hamwe n'abagabo bataratahura ko umugore nawe yogira uruhara mu itunganywa ry'urugo, abo bo bise abagabo ba niryo. Uwo mugabo Minani Bosco wo muri komine Bweru aremeza ibi bishikirizwa n'aba bakenyezi bo mu Ruyigi ko hari abagihohoterwa hamwe mu mitumba, bituma n'abantu basunitse yoga bashwana, ugasanga bariko bapfa nk'imyimbu, ugasanga umwe arakubise ubundi, ugasanga bapfa ibintu by'ubukene biri mu nzu. No mu ntwaro baremeza ibyo bishikirizwa n'abo banyagihugu. Musitanteri wa komine Bweru Diane Niyibitanga nawe aremeza ko ibikorwa byo guhohotera umukenyezi bikiriho. Amabi akunda gukorerwa abakenyezi ngaha muri ino komine arahari muri rusangi, ariko ivyo novuga yuko biba biri mu ngo zubatswe n'abantu bataratahurana, babandi imico n'imigenzo y'u Burundi bumva yuko umenga ni ikintu twovuga kiba nk'intambamye kugira ngo umugore ashobore kuba afise ijambo. Yongera ko biva ku bagabo bataratahura ko naho umugabo ari umutwe w'urugo abwirizwa kuzuzwa n'umukenyezi, co kimwe n'abakenyezi bamwe bibaza ko umukenyezi ari uwo gukenyererako, nk'uko bibandanya bishikirizwa n'aba banyagihugu tuhasanze mu mitumba y'amakomine agize intara ya Ruyigi. Iyo ngeso yo guhohotera umukenyezi ifatiye ku migenzo irateza ingorane zitari nke mu kibano no mu iterambere ry'imiryango. Nko mu gihe none yaraye araturatuzwa umukenyezi, harahaza kuguruza umubanyi, urumva ko nawe nyene ashikiriwe, canke umwana yabura utwafungura umubanyi abashikiriwe, kuko kandi n'abana baca batangura kubura utwo bafungura, nta gakaye baronka, ntaki. Ucubona rero yuko umukenyezi ariko arasubira inyuma. Bagira ko bahanura abagabo bafise izo ngeso kwikebuka, bahamagarira iyo miryango yibonekeza mu izo njyane kuja hamwe, bakaja no mu mashirahamwe. Abajeje intwaro nabo bakama hafi iyo miryango. Cyo basaba abagabo nka jewe, cyo basaba yuko bokwirinda nk'ibintu
byintuze kwihanganiranira bakina gusesagura ari kenshi nicyo bivako kandi bakinjira mu mashirahamwe kuko umugabo yinjiye mu ishirahamwe n'umukenyezi akinjira mu ishirahamwe arahakura impanuro nyinshi. Habyarimana Dominique umuyobozi ajejwe iterambere ry'ingo imiryango n'ikibano mu ntara ya Ruyigi ahanurana cane cane ingo n'imiryango guha ikibanza gikwiye ikiyago. Ikibazo mwashaka dushobora gusanga mu ntara yose ya Ruyigi gushika uno munsi hariho abagabo bagifata abapfasoni nka kimwe mu vyo batunze. Ico rero ni ikintu gikenera cane ko abantu bagira inyigisho. Ku bwa Diane Niyibitanga musitanteri wa komine Bweru, iyo hagize abitura intwaro babumvisha ko guhohotera umukenyezi ari icaha, byaba ngombwa bakabashikiriza inyamiramabi zikabatunganiriza. Iyo bikiri hafi naho ngo barahanura abafitaniye amatati bagahabwa n'inyigisho gutyo bagatahuzwa. Ahanura abajejwe intwaro n'ikibano kuba hafi y'imiryango babona ko bitifashe neza. Turahanura rero cyane cyane abajeje intwaro mu hariya mu kibano muri za nyumbakomi za gacimbiri no ku mitumba ko nyabuna boza baraba hafi abenegihugu bajejwe mu kugerageza kugwanya uko guhohoterwa k'umukenyezi. Abakenyezi b'imboneza ku mitumba itandukanye y'iyo ntara ya Ruyigi bakaba bishize hamwe mu nani z'abakenyezi. Izo nazo zikaba zitanga inyigisho ku miryango no mu kugendera abatarajijuka kubera intumbero bihaye yo kutemerera umugabo yohari kuwo bubakanye ngo babaharika baca baja mu c'amazi mu ntara ya Cankuzo. Urakoze Thierry ndayishimiye. Ni hano dusoreje aya makuru, mbashimiye kwa mwaduteza amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: ugaye umugeni ntabagaye umuryango. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. Agasaro kaburaga karabonetse, agasaro kaburaga karabonetse, aho uri hose tega amatwi ijwi ry'Amerika rigususurutse mu ndirimbo, mu makuru, mu biganiro. Agasaro kaburaga karabonetse.
radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Urubuga rwacu ni #, radiyo yacu voa.com. ubu noneho mugiye kumva ikiganiro cy'umuziki, maze rero mugireho icyenda nziza murakarama.